Turabasuhuje mwese mubandanya mudukurikirana. Abasoda b'u Burundi batanguye kuva mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo n'ubwoba bwinshi cane. Bamwe bahunze inyuma y'imigwano ikomeye cane yabereye ngaho muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ivyo turaje tubirabe ukungene urugamba rwasubiye gukomera cane, aho ibigwanisho bikomeye cane biriko birarundwa hafi naho inyeshamba za M23 zari zaraciye zifata abasoda b'u Burundi. Abasoda b'igihugu ca Kongo nabo bakaba basubiye kwegeranwa cane, inyeshamba za Wazalendo, Mayimayi, FDLR n'abandi bafashanya ababirigi. Ingabo z'u Burundi mu ndake zikomakomeye cane baciye bacukura canke bimba kugira ngo bazoshobore guhangana n'umwansi wa M23, umwansi uriko urarwanya igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ibintu biraboneka ko bitaza koroha muri kino gihe. Umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Ndayishimiye Evaristo, ibintu biraboneka ko vyatanguye kubakomerana, aho kuri kino gihe nawe abona ko ari muyabira, kandi ko iyi ntambara ikomeye cane, intambara yatumye FDLR binjira ngaha mu gihugu c'u Burundi, bakaba bari mu bisata bigiye bitandukanye, barabizigiye cane babashira mu butegetsi mu gisoda c'u Burundi binjiramwo. Iyi ngwano ikaba iboneka ko rero izohabandanya ikomera. Umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye ababirigi bahejeje kumushikako. Ababirigi baramusaba ko agomba kubaha ikibuga c'indege, akabaha na bimwe mu bikoresho bazokwifashisha n'ibindi bazozana kugira ngo bazobashe kugwanya igihugu kibanyi c'u Rwanda kiri mu buraruko, ari naco gihugu bavuga ko giteje akajagari, intambara mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Nyamara u Rwanda rwo ntirusiba guhakana ivyo vyagiriji bagenda bagwagiriza. Umukuru w'ico gihugu kibanyi c'u Rwanda General Major Nyenecubahiro Paul Kagame akaba abandanya avuga ko izo ngwano ziri mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ari iz'abakongomani ubwabo, cane cane abakongomani baharanira ukubaho canke bagwanira kubaho kwabo, bivanye nuko ubutegetsi bwa Tshisekedi buriko burabatererana canke bwabatereranye, bamwe bakicwa n'ubutegetsi, abandi bagapfungwa, abandi bakanyuruzwa, abandi bakanyagwa amatunga yabo ngaho mu buseruko bwa Kongo. Nyamara amatunga bari bafise, itunga igihugu ca Kongo gifise, bikaba biboneka ko ari itunga rikomeye cane ryo akabaye riteza abenegihugu ba Kongo imbere. Nyamara ngo abasuma babandanya kwiba itunga ry'igihugu ca Kongo, ngo nabo hanze y'ico gihugu, cane cane abakoroni, ababirigi kubaza imumbere nk'uko batahwemye kwiba no gusahura ibihugu vy'akarere, cane cane Kongo, u Rwanda n'u Burundi. Mu Burundi naho hamenyekanye ko Evaristo Ndayishimiye kuba bandanya kurundayo abasoda, nawe afiseyo ibirombe bicukugwamwo amabuye ya korota canke ubutare bwa korota. Nizo mvo Evaristo Ndayishimiye ariko ararundayo abasoda. Nayo ngo abasoda bo ba Kongo bahora bagwana rurya rugamba ngo bahejeje amezi 5 badahembwa. Kuri kino gihe rero vyahinduye isura kuri abo basoda, barabona ko ataco kugwanira bafise ngaho muri ico gihugu, na cane cane ko abo bagwanira ari bo bakuru b'igihugu, cane cane Felix Antoine Tshisekedi kugira ngo agume ku butegetsi. Ngo biraboneka ko ataco ariko arabafasha, ataco abahemba.
umusoda kuri kino gihe ari ku rugamba kandi bari baramenyereye kwihemba gukora mu benegihugu bakabanyaga amatunga yabo akaba ariho bakura imishahara. Ibi rero abasoda kuba bari kubo baragwana batari kubona uko banyaga abenegihugu kandi n'ivyo baciye banyaga M23 igaca ibibatesha, barabona ko igisoda ari ukukivamwo bakagisezera. Benshi barikuye impuzu barata barajugunya, inkoho barazita, izindi barajana kunyegeza mu nyubakwa z'abanyagihugu, barinyegeje mu nzu ngo nibo bahungabanya umutekano mu gihe ca nijoro mu burere bumwe bumwe bwafashwe canke bucungerwa n'inyeshamba za M23. Ibintu biraboneka ko bikibandanya kugorana ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Tuvuye kuri iyi nkuru y'igisoda c'Uburundi muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, reka dusimbire ngaha mu gihugu cacu Burundi, aho naho hariko haravugwa umutekano mukeyi, bikavugwa ko rero abansi abagwanyi ba Red Tabara boba bariko barakorakorana vya hagufi n'abanyagihugu bo ngaha mu gihugu cacu Burundi. Akarorero n'umunyagihugu yafatiwe muri zone Butere komine ni ya Ntahangwa ni mu gisagara ca Bujumbura. Uyu yafashwe rero mu bimwe mu vyagiriji yagirizwa, aragirizwa gukorana vya hafi n'umuhari wa Red Tabara. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane. Tubandanye n'aya makuru avuga ko rero abansi ba Red Tabara babandanya kwiyemfilitra canke gucengera ngaha mu gihugu cacu Burundi. Bariko ngo barakorana n'abarundi batipfuza ko ubutegetsi bwa CNDD FDD bubandanya butwara kino gihugu, na cane cane ko biboneka ko abo ba CNDD FDD biboneka ko ataco bariko baramarira igihugu cacu c'Uburundi. Bakaba rero benshi basaba ko ubutegetsi bwa CNDD FDD bwotanga imihoho hagaca haza ubundi butegetsi butwara igihugu c'Uburundi neza, bugatwara abanyagihugu mu cerekezo ciza, aho kubona ko bariko barajana igihugu mu manga, nkuko benshi mu barundi babandanya bidoga bavuga ko ubu butegetsi bwa CNDD FDD bukwiye gusezererwa, iyo ntwaro ko igomba gukugwa hakaza indi ntwaro. Batese ninde azosubirira ubu butegetsi ko agatorwasa n'abandi nkawe, abagabo b'urucumu, abagabo b'ijambo n'ijunja bashaka kushayura igihugu c'Uburundi ariko bakazibigwa n'uyu mugambwe uri ku butegetsi kugira ngo bataronka akaryo ko kujya ku buryo bwo kwitoza ngaha mu gihugu c'Uburundi. Bikaboneka ko rero ubu butegetsi bwa CNDD FDD ubutegetsi butwaye kino gihugu, kandi bikaba biboneka ko babuza ubumwe wese harimwo agatorwasa ukunge nashobora kwitoza.
bati none ko Agathon-Rwasa bariko baramwankira ko aja mu kwitoza, Agathon-Rwasa akaba agiye gusohoka mu nama nshingamateka y'igihugu c'u Burundi, none ninde azozibira ikibanza ca Agathon-Rwasa ko yarafatiye runini abarundi cane cane abarundi bantaho nikora, abarundi bato batoyi ko bavugirwa n'irya migambwe itavuga kumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Kuri kino gihe ubu noneho ninde azoja aravugira abo barundi mwene nk'abo badafise uwubavugira? Biraboneka ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD hari ibinyegezwa vyinshi banyegeje, kuko n'amatora naho ngo bariko baravuga ko amatora agiye kuba, ariko abanyagihugu bato batoyi bantaho nikora bakaba babona ko ata matora ahari, ata matora azoba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Biraboneka ko ibigiye kuzoba ngaha ari inkinamico y'abategetsi ba CNDD-FDD, ngo ni nko kuja mu rukino imigwi ibiri igiye gukina, hama umugwi umwe ugaca uzana arbitre w'umukinyi, bagatoramwo umukinyi umwe muri iyo kipe canke muri uwo mugwi ngo nabe ari we ahagararira urwo rukino. Ivyo byose rero biriko biragenda biba ngaha mu gihugu c'u Burundi, bikaboneka ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bufise ibinyegezwa vyinshi banyegeje, kandi ko uko kwiba n'ubunyonyezi bategura kuzokora mu matora biboneka ko ata matora ari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ikizoba izoba ari inkinamico, ntago azoba ari amatora. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke se ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracwa uja ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwaje gufyonda subscribe, kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye.